banyakubahwa abashikiranganji muri ngaha mukaba murivukira zo muri izi ntara zitatu zigiye kuja hamwe, banyakubahwa murongoye intara rero kuri mwebwe mwatwakiriye murongoye intara ya Cankuzo, nyakubahwa murongoye intara ya Rwigi, nyakubahwa murongoye intara ya Muyinga, banyakubahwa mwaserukiye ibisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu, umwe wese yiyumve mu iteka ryiwe, banyakubahwa murongoye imigambi yemewe n'amategeko ngaha mu gihugu cacu muri ngaha, banyakubahwa mutunga kugira imitima namwe mwiyumve mu iteka ryanyu kugira ngo simpave nirera umwe n'uwundi yiyumve mu iteka ryiwe, bagwizatunga muri ngaha mu iteka ryanyu, batumire bahire, ndabaramukije amahoro y'Imana. Umunwa ni jewe, umunwa ni jewe, ariko ijambo ryavuge kumpa ijambo yabishikirije ni ijambo ry'umuntu atari munini wiyumviriye gutunganya ikoraniro, kuko murabizi atawuyiyumvira abandi rimwe rimwe biragorana, abahava bazakira bande. Ubwa mbere twavyiyumviriye turi kumwe na nyakubahwa mukenyezi amateka, turavugana turi babiri kandi twari tugiye mu gikorwa kuri icyubahiro umukuru w'igihugu cacu yateye umukono w'ibwirizwa ritunganya nshasha ibijanye n'intara zigize Uburundi, amakomine, amazone, imitumba canke amakaritiye. Tukaba tugiye kuja mu ntara ya Buhumuza, ubwo ntitwogira ico dutunganije kugira ngo tuzohure n'abaserukira abandi duhanahane iciyumviro. Mbere tubivuganye turi babiri dusanga vyokunda, duca turasaba abanyakubahwa baburamatari barongoye izi ntara zitatu ko bobifata mu ntoki. Aha nagira ndabasabe banyakubahwa muri ngaha izi ndongozi turi kumwe muri izi ntara zitatu mubaha amashi natwebwe mudushitse. Aha nari nasi ariko igituma ndabivutse murumva ko bwa mbere twavuganye turi babiri, duca turasaba baburamatari ko baduha abakadiri babiri babiri ku ntara, mugabo bari kuzibuza, ariko na baburamatari bategetse kumama. Duca tuba umugwi w'abantu 10 bari babiri n'icyo kintu dushize mu twebwe twagiye dukurikirana ingene bamwe n'abandi bagiye batera ivyiyumviro gushika dushike kuri uno munsi. Nkaba rero kw'izina ry'abantu tubashimiye cane kuko turazi ko abari ngaha n'abajejwe ubuzima butandukanye hirya no hino, n'abafise ibikorwa vy'iterambere bakora hirya no hino, n'abafise ibintu bitandukanye baserukira hirya no hino. Uno munsi nari gushobora kuba muri ivyo bikorwa bindi, mugabo mwanyitaga kabo. Ndabasabe kuri dushime Imana, tuyishima rwose ko yabashoboje kuba ngaha. Nk'uko rero dukora tubikurikira mu kanya, twaje kubaserukira abandi kugira ngo duhanahane ivyiyumviro vy'ingene intara ya Buhumuza yotera imbere, ariko tukabanza kumenyana kuko nyakubahwa buramatari w'intara ya Muyinga
yavuze ati itunga rya mbere rifise n'abantu. Naje nico ndacemera kwitunga rya mbere rifise n'abantu. Itunga rya mbere rifise banyakubahwa n'imwebwe n'aba benegihugu duserukira muri izi ntara zitatu uno munsi twaserukiye. Mugabe ejo nabo tutosubira kubegerera kugira ngo tuyage ingene twokwiteza imbere intara yacu ya Buhumuza. Twabonye rero kuri iki gihe arico kibereye kuko hari abashobora kwiyumvira ati mbega intara ya Buhumuza munsi iriho kwibwirizwa rishiraho munsi mugabo harimo ko novuga abayiserukira bazoja kuja inyuma y'amatora. Murumva rero turindiriye amatora y'ibihumbi 2025 tuba twacereye arico bituma igikorwa cy'uno munsi kandi abantu ndabizi ko mwagiye mubikurikirana mu ntara zitandukanye. Benshi bari bamaze kugira ihuriro ry'iri natwe uno munsi turimo. Byumvikane rero ko tutazindutse mugabo kandi sinibaza no guceka ko twaciye umwanya. Twaje rero kugira ngo twibereze hamwe opportunité zihari muri izi ntara zitatu. Banyakubahwa batari bimwe babivuze mugabo kandi duce turaba n'ingene twebwe twokwishira urupapuro rw'inzira kugira ino nama uno munsi itariki 2 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2023 niyo ya mbere mbere yayo, ahubwo duce twishiraho urupapuro rw'inzira rwo kuraba mbega ko nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu n'abafasha kurongora igihugu atubwira ati nkeneye Burundi higa bakigaburira mu mwaka w'2040, nkakenera Burundi buteye imbere mu mwaka w'2050. Mbega twebwe Buhumuza twiyumvira gute? Twishimire rero twebwe nk'abakoranye umunsi twiyumvira urupapuro rw'inzira rw'ingene twiyumvira ino ntara nziza ya Buhumuza ingene inyuma y'imyaka 5 izomeze, ingene inyuma y'imyaka 10 izomeze, ingene umwaka w'2040 izomeze. Kuko kurya ico cifuzo canke ico ciyumviro c'uko Burundi buba igihugu giteye imbere, c'uko Burundi buba igihugu cigaba kikigaburira, ntibishoboka bidahereye mu miryango, ntibishoboka bidahereye ku mutumba, ntibishoboka bidahereye aha twebwe turongoye abadusize, aho Imana yadusize kugira tubeguce abandi. Nico banyakubahwa muri uyu muntu wiyumviriye uno munsi tuhura, nico dushaka rero ducikiza kugira twigire urupapuro rw'inzira twebwe. Kandi ndazi ko bikunda tugira Imana ko twarondeye n'umuhinga kandi akadukundira ahava atwereka ingene ino ntara yotera imbere kugira ngo aza kuronka umwanya wo gutera ibizasakura yashize imbere. Ariko ivyo byose kugira bishoboke nabivuze twaje tuvuye mu bintu bitandukanye. Kandi yabisize mu minwe y'Imana yabivuze. Ivyo kugira bishoboke ni uko ubwa mbere dukomeza urukundo banyakubahwa. Kuko ndibuka mu nama nshingamateka twiga ibibwirizwa, uno munsi tubere kigali ibiteguro y'ibwirizwa. Bamwe biyumvira bati mbega ubwo muyigana Buhumuza na Cankuzo bazoja hamwe ubwo Ruyigi na Cankuzo bazoja hamwe cyangwa ugasanga no mu zindi ntara n'ibindi bibazo birahari. Ariko jewe mari conviction kandi ndazi ko twisangire nuko dusize imbere urukundo bizoshoboka. Sivuga rero
dusize imbere mu rukundo bizoshoboka. Ikindi cya kabiri ni uko dutegerezwa gusaba kwama amahoro n'umutekano turimo muri izi ntara zacu mu gihugu, ni uko twobisimbataza kuko ata mahoro n'umutekano bihari, ibi turiko turavuga byose bizoshoboka. Kandi ndazi ko mubizi, abazi kandi sinabizi, n'ababona ko ubu kari mu bindi bihugu barabibona. Twiyubakire rero kazoza dushigikiye ku mahoro n'umutekano, tubikomeze. Ikindi cya gatatu niyumvira ko dutegereza gukorera gukomeza ibikorwa iby'indongozi z'igihugu zidusaba. Umwe wese aho yicaye ahicare neza nk'indongozi. Ndazi mwebwe ntabisubikona baha mugabo uyu mugwi wagize umuvugizi, numvise kwicara inyuma kuko n'ubundi atabikorwa byateranye turiko turamenyera ino ntara ntishobora gushika n'ivyo ukuntu atabikorwa bihari. Hanyuma nteraheze mvuga ko ikindi gikomeye, ubu turabona amajambo menshi aca ku mbuga ngurukanabumenyi yo guteranya bamwe n'abandi.